nari mishamba rinini jugumira mfise ubwoba bwinshi ndiko darira arambona byose byo nigira imbabazi ziwe zirangira umwana mu rugo aramparira mu mishisha kugiwe nakize ngwara no kuri mu mishisha kugiwe nakize ngwara ubwiza nasanze mu rugo iwe ntawangiriye neza atariwe ni naco gituma nigumiriwe jewe namugeze wanje angira wiwe jewe zokora ibyo kugororoka kwiwe jewe nateguriwe aheza mu bwami bwiwe nico gituma nahindutse inyego yiwe difference iri hagati y'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana niwe dukeneye kumenya nk'ubu papa wawe sibyo papa wawe wowe uri umwana wiwe umwana wa papa hariho n'abantu basohowe muri make babandi muri make bibiri tubwira ngo abashumba b'umuntu abakoresha ico yipfuza nibyo abakoresha ico ariko umwana ico yipfuza kuri se akironka byoroshe kuruta umuntu wiwe uco ntaho cyakenze gute ngo uve mu byisi uze mu ndirimbo zihagiza Imana nuko namenye icondi nuko wamenye icuri yego tubivuze ko bagiye bari mu byisi bataramenye ico bari oya barafise umuhamagaro wabo juste nta nubwo ndabopoje bafise umuhamagaro Vyuka TV gospel tugeze muri kakanya keza ko kugira iki ko kuyaga n'umuntu aririmba indirimbo zihimbaza Imana canke n'iz'Imana oya ni indirimbo mpimbaza Imana neza cyane okay bakunzi ba Vyuka TV muri kumwe nanje Kida Damaya mu kiganiro bamenye uno munsi rero tumenye iki mwamaze kubyumva muranabibona ko turi kumwe n'umuntu w'umusore canke n'umupapa n'umusore atabigize ko uyubasha cyane gose uri umupastori twebwe muri make tugaragaza iki turimo nta utanga ibyo adafise juste iyo ndiko ndatanga information ku muntu wese ntanga ibyo ibiri muri jewe utanga ibiri muri wewe neza cyane imwe muri wewe niyo kwambara kuwikwije oya konze abasore benshi usanga bakunda za style nyene zigezweho nyene biravana n'igihe barimwo natwebwe igihe turimo juste urabiye ku myaka cankwe gukonta kwibihe hari igihe twebwe ivyiyumviro byacu ukicavyawe na mpemu naco ni mpemu cavyawe na mpemu naco ni mpemu je ndi umwana w'Imana sinkira umuntu w'Imana uri umwana w'Imana ntukiri umuntu w'Imana juste umuntu w'umuntu abantu b'Imana bameze gute none difference iri hagati y'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana niwe dukeneye kumenya nk'ubu papa wawe sibyo papa wawe wowe uri umwana wiwe umwana wa papa hariho n'abantu basohowe muri make babandi muri make bibiri tubwira ngo abashumba b'umuntu abakoresha ico yipfuza nibyo abakoresha ico ariko umwana ico yipfuza kuri se akironka byoroshe kuruta umuntu wiwe uco ntaho amaze kugutahura yego bakunzi ba Vyuka TV mwamaze kuvyumva turi kumwe nande mu kiganiro bamenye ego ni Mugisha Frank ego umukozi w'Imana ego oya umwana w'Imana ndi umwana w'Imana kubera ko umukozi w'Imana juste umukozi w'umuntu nawe uco byumva nabikubwiye ariko imirimo usanzwe ukora ni imirimo ihicubahira Imana canke nkora imirimo ya data mvutara umukozi w'Imana ndikorera urikorera ego ariko umukozi w'Imana ukorera Imana rero wasikwemera ko ukorera Imana jewe ntukorera Imana nkorera Imana ariko sindi umukozi wayo kuko ndi umwana wayo erega nkora ibikorwa data bambwiye gukora ariko umukozi akora nk'uwiteza impembo je nanje nkora mu migabane y'ivyapa ukora nk'uwikorera neza cyane turi kumwe na Mugisha Frank ego
uri umusore w'imyaka ingahe nimba atari banga? Ntabwo twebwe tunyegeza imyaka yacu kuko bibiri tubwira ngo tuze tubere ibyitegerereza abandi muri ino generation y'imyaka nabo mfise ni byiza ko ndayivuga kugira ngo ubuza kumva ubutumwa ndiko ndatanga muri ino myaka yanjye yumve nawe ko yogira umuvyuro kuvyuka kugira ngo akore yumve yuko mfise imyaka nshobora kuba ndi imbere yiwe cyangwa ndi munsi yiwe kugira ngo nawe avyuka akorera Imana. Nico nanje nashatse. Mfise imyaka 21 y'amavuko. 21. Mperuka kuyikwiza. Impamvu nakubajije imyaka ntibaze ngo nibindi si urusaku nashatse kumenya imyaka yawe ufise kugira ngo bamenye turi mu kiganiro bamenye neza cyane bamenye gute umuntu w'umujene akiri muto nk'uko ashobora kuba yinjiye mu bintu basi ashobora kuba yaratahuye Imana nk'uko kose kubera ko abajene benshi yo muri iki gihe usanga ibintu biri mu mutwe iwabo ari bya bintu tubona ku marezo sosiyo by'abastari by'abaniga ucibona deja raze ko abajene yo muri minsi bose ibintu by'Imana ntibavyerekwa cyane cyane. Yego. Iyo mpwemu we yakujemwo gute ko kiri mutoya cyane abagenzi bawe ufise bavyakira gute babonye we uri umusenzi cyane? Nukuvuga ibi ni ibintu byambayemwo kuva nkiri umwana muto. Nako wakuranye? Nako nakuranye ariko ntituvuze amasurago umuntu yaciyemo n'izi nzira akagomba kuziheba juste agafata izindi nzira bivanye gusa nabitanguriye kera nkiri mu za Sunday school gusa nabijanamwo n'abavyeyi urabibona. Muri make impwemu yo gukunda ijambo ry'Imana cyangwa impwemu yo kuyumvamo ko ashoboye kwigisha ijambo ry'Imana byahereye mu bwana. Ego. Iyo bitashika ngo uvukire mu muryango uba usenga canke bakunda ibintu byo kujya mu ijambo ry'Imana cyane ngo bazira bikwinjizemwo urabona ko wowe byo havuye nyene bigukundira kuja nyene mwiyo system biragoye cyane kuko novuga yuko ngo ni kubera uburere bw'abavyeyi bari muri mu kuba baramenye iryo hishurirwa ryo kuba bakijijwe cangwa bamenye iby'Imana. Oya juste nta n'imyaka myinshi je twanabanye n'abavyeyi kuko harabaye akantu nyene papa na mama baratandukana mama aja ku wundi mugabo papa azana uwundi mugore juste mba muri ubwo buzima bubi muka papa mfata nabi nyene ngiye kwa mama naho ugasanga umugabo wiwe n'ikindi kibazo ukaca usanga ndiko ndaba mu mafamille juste no gukizwa kwiwanje noba nagenda gutora ku bandi. Yego. Dutangura ikiganiro abo twatanguranye bumvise neza neza ko twahereye ku ndirimbo ariko badushikiriza. Yego. Numva ko indirimbo canke yari imirongo. Yego. Ni wewe hajya ni wewe canke waduhaye undi murongo w'umuntu tutazi? No kuvuga ujya ni jewe ijya ni wewe nije ndavyandika kubera iki uririmba muri rya style zose ndazikora ariko ni inspire kuri rya melody kujya nyene rya melody niyo inspire hip hop kuko ndakunda ba Victoria's team nibo wibaza ko cyane ndabiyespi aho ndagutahura neza cyane. Frank numuririmbyi muri korale mu isengero canke numuririmbyi ku marezo sosio? Frank numuririmbyi muri eglise ni numuririmbyi afasha abandi mu byo kwigi ibi by'ubuhinga go ni numuririmbyi nyene nkuko nyene muri ko murabibona. Frank afise indirimbo zingahe amaze kwikorera? Amapa ntaco ndavisibiliza nyene ku mbuga kuko nakubwiye neza yuko ibya kera by'iwanje byashatse ko nari kuja mu by'isi niho mfise indirimbo mu by'isi. Ufise indirimbo mu by'isi ziri kuri YouTube. Vyagenze gute ngo uve mu by'isi uze mu ndirimbo zihagiza Imana? Nuko namenye ico ndi. Nuko wamenye ico uri. Ego. Tubivuze ko bajya bari mu by'isi bataramenya ico bari.
oya barafise umuhamagaro wabo juste nta nubwo ndabopoje bafise umuhamagaro wayisanze kuvuga uvuga ko wari wazimiye uja mu vyisi wisanga umuhamagaro wawe uri muri vy'Imana ego Frank usanzwe uririmba wavuze ko wavuye mu vyisi uja muri gospel kandi wavuze ko atandirimbo yawe urikorana ko watubwiye ko indirimbo twatangiye kumva ikiganiro gitangura ari we wayikompoje bigenze gute kandi wavuze ko atandirimbo urakora ni kuvuga hari igihe umuntu yumva bimujemwo kenshi jewe nta mwanya munini wocaho ntariko ndaririmba cyangwa utambonye ndiko ndakubita uku sinzi ingene biba byagiye ukaca uririmba bagaca biherera he utagiye kuzipresenta ngo tuzibone uko tubona nk'izi za Victoria TM twazibona ku marezo sose bica biherera he amasirago y'uburyo ego uburyo biratugora usengera he sanzwe usengera muri Hope Church ntanani umasengero menshi tuba tuzi ko baba bafise amakorale kandi amasengero menshi amaze gutera imbere tuzi baba bafise amakorale yabo barakompoza indirimbo bagenda bakazisohora ico cyo turakizi nta korale mufise imaze gukora ico kintu mwebwe ziriho ni nyinshi wowe urimo muri izo korale ndi muri korale imaze kuja muri studio ariko ntabwo turashira kuri YouTube kubera iki Frank wewe atumva ko nawe yokora nk'akarorero nk'imbuga ziwe kugira ngo nawe atangire yubaka izina zandiri kujya kunufasha abandi wumve ko nawe wo kuyubakira izina ukikorera nkuko dusa tubona ba Israel Mbonyi ba Frank bo mu Rwanda n'abandi nabo ba Victoria Team cyo kintu kweke kitarakuza mu no kuvuga yuko hari igihe umwana kugira ngo atangure gutambuka cyangwa guhagarara hari ibyo yifatikiza rero igihe noronka ibyo no kwifatikiza nanje ndashobora guhagarara nene mugatangura kumbona kandi ndifitiye icizere ego ndabizi yuko ndabishoboye si ibintu mpiga oya intambamye nyamukuru ituma utokora ivyo nenda kubajije nuko utararonka uburyo muri make neza cyane uburyo bwo kuja muri studio ego kujya wumva ko ugira amahirwe ukaronka ugufata ukuboko hagushoboza ujya kuja muri studio urumva ko ukora ku bantu nyene bakigira mu mavuta wirimbira abantu bagakiza ego bohinduka yes mwamaze kuvyumva twari turi kumwe na Frank yadutayemwo imyandiko yiwe mwamaze kuyumva aririmba neza afise ijwi ryiza ariko rero Frank wacu ngo ntararonka uburyo bwo bwigiriki bwo kuba yoshika ku marezo sociaux ngaracakeneye umufata ukuboko nagenda babweti abakunzi bavyo kati mugende ku mbuga zibe mu mukurikirana ariko murumva ko ataragera biri mu migambi Frank akajambo kamwe ariko kakanyuma ubwiye abakunzi bavyo ka TV ndabashimiye cyane birengagiza ibindi byose bagakurikirana Byuka TV neza cyane Imana ibibaharure ko nk'ukugororoka amen nandi ndabashimiye kuba banyumvirije bakanambona Imana yongere ibahezagire mwarahezagiwe cyane twizere ko mu ikiganiro tuzosaba gukorana kuzoza utubwira imboga zadushobora kurondererako ego kiretse page yonyene ni office ya Facebook ibindi nzobibamenyesha usanzwe ucisha ko iki iyo page nyene ibinyene byo kuririmba bikeye nahone ubicisha ko gute nyene bisanzwe bijya nyene uri recordinga nk'aka video gatako canke ego hama nkaca posta nyene neza na neza iyo page yawe nk'umuntu yakwishimiye muri iki kiganiro yoca yironka gute ku izina ry'iyo page ni Frank officiel Officiello F hama F no nyene kubera iki officiello ngo muducanga canke ni officiel oya juste nyene hari igihe ushobora kuvuga ati nkora ibitandukanye n'abandi tuzana kandi kantu kiwawe official ibyo nyene juste nyene nanje nashatse kwikorera iby'iwanje neza cyane bakunzi ba Byuka TV twari turi kumwe na Frank mwamaze kumwumva hamwe nanje Kida
reka shimira abantu bamaze kuri subscribe kuri channel yacu ya Vyuka TV muraba agaciro mwubaho cyane gose muheza gigwe turabakunda cyane cyane nongera nsaba ndabatarakora subscribe kuri channel yacu ya Vyuka TV mudufashe nimwebwe boss bacu mudushoboze kuba mwokoze iki gukora subscribe mukandi no kugakengeri uwo bikundira anadufashe apartage iyi video ku bantu bashika batanu kuri WhatsApp mwoba mudufashije muraba agaciro mwubaho cyane gose turabakunda ciao ciao Vyuka TV.